Nuko rero bakunzi bimbonesha kuri PITV Peace International TV murangije kumva ikiganiro twakoranye n'abakenyezi bo ngaha muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ubwo bamaze kutwiganira byinshi ubwo bagiye hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu gushira mu ngiro intumbero y'igihugu aho leta y'u Burundi ihimiriza abene gihugu kuja mu mashira hamwe mu makoperative kugira ngo bagwanye ubukene bashobore no kwiteza imbere. Rero twaganiriye mu kanya n'umwe mu bayobozi babarongoye kugira ngo nawe atubwire aho icyumviro cavuye kugira ngo ashobore gukoranya abantu nk'aba cyane. Turi ngaha muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza twaganiriye n'abakenyezi aho bariko barakora ibikorwa bavuze yuko bari mu runani aho ngo bashoboye kuja hamwe. Namwe musanzwe muri abarongozi kumbure mbere ko dutangura amazina yanyu. Nitwa Ntirande kwa Jeremy nserukira ishirahamwe United Efforts. Ego aha muri komine Gihanga bano bakenyezi ni gute mwashoboye kubashira hamwe muri no shirahamwe kugira ngo bashobore kwerekana impano bafise no kuzishira mu ngiro? Uburyo niyumviriye gushira bano bantu hamwe kugira ngo bashoboye gukora biriya bikorwa ni gikorwa atariho kigitangura abagusa uretse ko umugwi ari mushasha hariho n'abandi dusanzwe dukorana basanzwe ari abarimye tubashira hamwe bagakorera hamwe bakarima ibiterwa bitandukanye nk'umuceri uterwa cyane hano muri komine ya Gihanga hamwe n'ibitunguru hama iyo bamaze kwimbura bagaca bashira ku isoko bakagurisha bityo bagakuramo amafaranga kuzokotesha umurima bakagabura inyungu. Hama aba nabo narihweje maze kubona uriya mukobwa mwabonye yavuze ko amugaye ndabona ko afise ingabire iyo kuba yokora ikintu nubwo afise ubumuga. Ibi nabyiyumviriye inyuma yaho maze kwiga icigwa citwa Asset Based Community Development. Maze kugira ico cigwa ndabona yuko hariho ubutunzi buri mu kibano iwacu tutigera tubona. Twama tubona ibibazo biri mu kibano iwacu mu gihugu tukabona ubukene, tukabona ingorane zitandukanye, tukabona ko imvura yabuze, tukabona yuko ibindi byinshi bitandukanye, ariko ndabona nti buriya maze kwiga iki cigwa ca Asset Based Community Development ndabona nta mu kibano iwacu hariho ubutunzi tutabona bushobora kugira uruhara mu iterambere rirama. Niho naca mvuga nti aba bantu ko afise iyi ngabire kubera ko muri Asset Based Community Development ni kuraba ubutunzi buri mu kibano duhereye ku bantu cyane cyane cyangwa nti ko maze kubona abantu bafise izi ngabire reka mpere kuri uyu kumbure arafise n'abandi boshobora gukorana ndamubaza ikibazo afise kubera ko arafise ingabire jewe nanje ndafise ico nozana icyumviro kindi hama abo bantu tugakorera hamwe bagatera imbere. Aramara ko afise ikibazo cy'inyuzi ndabani reka rero jewe rero muri United Efforts tuze turabahereza izi nyuzi hama namwe mukora kugira ngo ingabire zanyu muzikoreshe mu mugambi w'iterambere. Bityo rero ico cyumviro gice kiraza hambavu y'ibindi twari dusanzwe dukora muri United Efforts. Kumbure urashaka kutwibutsa intumbero ya United Efforts ni yihe? Intumbero ya United Efforts ni gushira hamwe abantu bose bo mu kibano iwacu no kuvuga abarundi tukabashira hamwe bagakoresha ingabire zabo mu mugambi w'iterambere atanumwe asigaye inyuma. Kumbure mu bakenyezi twaganiriye nabo bavuze yuko iyo bariko baragerageza guhimiriza abandi bababwira yuko ivyo byo gushona kujisha atavyo bashoboye. Mwebwe nk'abarongozi muca mukora iki muri ico gihe? Muri ico gihe ntibisigura ko abantu bose bashoboye gushona canke kujisha. Hari izindi ngabire bafise zoshobora kubafasha kubaho mugabo bakabura uburyo bashobora kugira gute gukoresha za ngabire kuze-exploiter kugira ngo bashobore gushikira ibyo bakeneye mu buzima bwa misi yose. Abo nabo turabahereza tubashira mu yindi mirwi twabareye ko dufise umugwi w'abarimyi
abo nabo barashobora kuba bashoboye kurima batazi kujisha, abo nabo turaca tubahereza uwo mugwi wo kugira gute wo kurima kugira ngo nabo nyene bashobore kugira kwiteza imbere. Hariho n'indi migambi dukora nko korora amafi, nayo nyene iyo ni iyindi migambi dushobora guca dushiramwo abantu kugira ngo nabo bakore bashobore kugira gute gutera imbere. Kumbure rero bamwe berekanye intambamyi bahora nazo, ibikoresho bataronka. Ngiki rero muri ko murakora nk'abarongozi? Ku kijanye n'ibikoresho ubu twarabahaye inyuzi kugira ngo bashobore kujisha izo mpuzu, hama tubafashe kurondera isoko izo mpuzu zigurwe bashobore kuronka ya mafaranga bakenera. Ko mubizi umukuru yaravuze ati umunwa wose uronka ico urya, umufuko wose uronka amafaranga. Ziriya ngabire rero bizizobafasha kuronka amafaranga, kandi ufise amafaranga ntubura ico urya, ico urya urakironka. Hama ikindi naco kujyana n'ibikoresho barakenera amakoroshi originale yo kujisha ziriya nyuzi bariko barakora ziriya mpuzu. Amakoroshi nayo niyo tugiye kubaronderera kugira ngo bashobore kuba bojisha mu buryo bubangutse. Kumbure mu nyuma hari aho Imana izoba idufasha, turifuza yuko bobikoresha amamashini kuko barafise ingabire zidasanzwe. Kuko hari iyo ubonye umuntu ashobora gutora urunyuzi akarujisha neza agakuramo impuzu, iyo umuntu akuze ashobora kwambara, agakuramo impuzu umwana ashobora kwambara, akaba yoshobora kujisha igitambara cyo ku meza, uwo muntu Imana yamuhezagiye nta wundi mugisha urutuyo. Rero ico duca dukora ni uko duca tumuronsa ibikoresho akeneye kugira ngo wa mwuga wiwe ubashe kugira gute gutera imbere. Ngiki rero musaba kugira ngo mushobore kugera ku ntumbero y'igicapo cyanyu? Kugira dushobore gushika ku ntumbero yacu y'igicapo cyacu, ego twebwe dusanzwe dushoboye mu kibano iwacu icambere kimwe, ahubwo indoto zacu ni uko twoshobora gushikira abantu barengeye aba, tugakora n'andi mashirahamwe tugafashanya mu bintu bijanye na asset based community development, kugira ngo twigishe abarundi bacu ingene bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere batarebye ubukene bafise, batarebye ibyo bakeneye, kuko ibyo bakeneye biri harya iwacu nyene mu kibani iwacu. Ni kwa kundi bavuga bati umuntu ashobora kurondera umuhoro kandi awufise mu kwaha. Twebwe rero ikintu dukeneye gushikako ni uko ahubwo twoshikira inyigisho za asset based community development. Twazitanguye mu mwaka uheze 2022 mu kwezi kwa gatandatu dukoranye n'ishiramwe Love and Hands, twigisha aba bantu ingene bashobora kuja hamwe bakoresheje ingabire zabo, hama bakabona ibyo dufise mu kibano, hama kandi ibyo bintu bikabafasha mu kwiteza imbere. Twebwe indoto zacu ntiduhagarikira gusa ku byo dusaba, ahubwo ico duhagarara ko cyane cyane ni uko habaho kampanye abene gihugu, abarundi bene wacu n'abashiki bacu bagashobora kugira gute gushika ku rugero rwaho bashobora gukora ibintu bakoresheje ingabire zabo, bagatera imbere batiteze imfashanyo igiye kuva ahandi hantu, bagashika ku rugero rwiza cyane rwo gukora bonyene bagatera imbere. Ico nico turiko turakora ubu kugira ngo dukomeze kugira gute kwigisha abene gihugu mu mugambi w'iterambere bashobore gutera imbere. Nico akumbure tunyarutsa, hari intambamyi muhura nazo? Intambamyi duhura nazo ziriho, ni kwera ko abantu bamenyereye kuronka ibya gusa. Rero abo bantu bamaze kunyegerwamo n'iyo kamere yuko haza ama ONG n'amashyamwe, ndavuga amashyamwe mva makungu, abahereza amafaranga gusa bakabapokeza ibintu bya gusa, uraza gusanga abo bantu bafise impwemu y'ubunebwe. Ariko abo nabo ni buke buke baravamwo bakabitahura, bakabona yuko koko bashobora gukoresha ingabire zabo, bashobora gukoresha ibiri mu kibano iwabo, hama bagatera imbere.
iyo niyo ntambamyi turwana nayo, kuko niyo tuje kubigisha baritega yuko ari amaseminere kubaha amafaranga inyuma y'inyigisho bakagenda bateke amafaranga ku mufuko, ariko buke buke bariko barabimenyera. Kuva mu bitanguye gushika uyu munsi akarusho nakahe? Kuva tubitanguye gushika umunsi akarusho karahari. Uyu munsi turafise umugwi w'aba bantu bariko barajisha, hariho n'umurwi w'abandi bantu b'abarimyi. Iyo imvura iguye baca baja hamwe bagakota umurima bakagira gute bakarima. Akarusho nako ni umusaruro turiko turabona. Hama ikintu twipfuza nuko nyene tworonka isoko, kugeza umunsi ariko aradukurikirana bamenye yuko hari abantu bajisha impuzu mu nyuzi, abana bambara akaberwa n'abakuze bakambara akaberwa, kugira ngo bamenye yuko bagomba kubashorera abo bantu kugira ngo batere imbere. Nibyo. Mwakira rero abanyagihugu bari mu mico yose? Twakira abanyagihugu bari mu mico yose. Mwabonye hariho uriya w'ikimuga afise ubumuga bwo mu mutwe n'ubumuga bwo kuguru. Uriya yavuze ati ahubwo ndahamagara n'abandi bamugaye bagenzi banje kugira ngo baze nabo nyene ndabigishe dukore bino bikorwa byo kwiteza imbere. Ntibashoboye kurima ariko barafise ingabire, ntibashoboye gutora umupango atema igiti ariko barafise ingabire zindi z'amaboko, ntibashoboye kuja mu ishuri ngo bige ariko barafise ingabire. Nico gituma muri uwo mugambi wa asset based community development dukoresha ico bita inclusion, gusha abantu bose hamwe n'umwe dushize inyuma. Rero abantu bose bo mu rugero rutandukanye, bose cyane cyane abapfasoni babona ko badashoboye nibo turondera. Abantu bose turabarondera kugira ngo tubigishe ingene bashobora kwiteza imbere batiteze ibivuye hanze, ahubwo bakoresheje ibivuye mu kibano iwabo. Reka rero tugushimire cyane Jeremy. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Ego. Nuko rero bakunzi ba PITV mwamaze kumva byinshi umuyobozi w'irishira hamwe United Efforts ivyo yatubwiye bijanye n'irishira hamwe, ahubwo bakira abantu bose bari mu mice yose itandukanye hano muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Nuko rero namwe mubandanye muryoherwa, ariko kandi mwibuka intumbero y'igihugu kugira ngo mwijukire ibikorwa mu kugwanya ubukene, igihugu gishobore gutera imbere. Mwari kumwe na Moses Angelo Nshimire, Marley Foden Pro yabashije kudufata amajwi n'amasanamu kugira ngo bashikire neza. Naho butaha mubandanye mudukurikira.